Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru aba yibanda cane cane ko aba ari kuvugwa agateka k'azina muntu, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'ayandi yose muba mwaranyigejwe turatohoza amaze tukabaha ido n'ido. Hari inkuru nyinshi ziriko ziravuga ku mushikiranganji wa mbere Arengiyome Bunyoni ubungubu ashobora kuba yamaze gusohoka igihugu cacu c'u Burundi, ariko andi makuru akavuga ko Arengiyome Bunyoni ashobora kuba atarasohoka igihugu, ahubwo ashobora kuba yihishe ahantu hamwe hataramenyekana, abandi ukaba banakeka ko ashobora kuba yanishwe. Hari byinshi twabateguriye kuri Generale Arengiyome Bunyoni tuza kubashikiriza muri ano makuru twabateguriye. Wowe ico usabwa nta kindi uretse gupyonda kuri sabone kugira ngo kurushijeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Arengiyome Bunyoni yoba yarahunze Uburundi? Mu Burundi amakuru yuzuzanya yemeza ko wahoze ari umushikiranganji wa mbere Arengiyome Bunyoni yoba yarahunze igihugu. Ejo ku wa mbere igipolisi n'igendereza ryarasatse ingo ziwe zibiri ziri i Bujumbura no mu Rutana. Ku muhana wiwe i Bujumbura aho Generali Bunyoni asanzwe aba, ijwi rya Amerika ryabwiwe ko atariho abapolisi n'abakozi b'igendereza bamusanze baja gusaka urugo rwiwe ejo ku munsi wa mbere uheze. Amakuru ya nyuma ava mu masoko yegereye uwo mujenerali yabwiye ijwi rya Amerika ko yamaze kuva mu gihugu yerekeza muri Tanzania, intara ya Rutana, aho ababyeyi biwe bamuka, ihana imbibi n'ico gihugu ca Tanzania. Niyo ntara amasoko yacu avuga ko yaciyemwo, kuko ari akarere azi neza cane kandi afise n'abamuyobora mu nzego z'umutekano. Amasoko y'ijwi rya Amerika yemeza ko umugambi wo gufuta Bunyoni wafatiwe mu ntara ya Cibitoke. Ayo masoko yagize ati inama yo kumufata yari yakoreshejwe mu Cibitoki, mu nyuma arabimenya. Ntawuzi wamenye ibanga uwo ari we. Niko amwe mu masoko yegereye umugambwe CNDD-FDD n'ibiro by'umukuru w'igihugu yiganiriye ijwi rya Amerika. Bamwe mu begereye Generale Bunyoni baganiriye n'ijwi rya Amerika ariko batifuje ko amazina n'amajwi yabo atangazwa. Bavuze ko yari kuba yaratawe muri yombi kuva agikurwa mugabo leta itinya igitsure ca Tanzania. Abahaye ano makuru abamenyeshamakuru b'ijwi rya Amerika batandukanye bakurikiranye ino dosiye bashimangiye ko Tanzania yoba yaragabishije Uburundi ko ishobora kubafatira ibihano birimwo kubwima umuhora wo kuzana ibitoro hamwe bwohirahira bugafunga Bunyoni. Kugeza ijwi rya Amerika itangaza iyi nkuru nta tangazo na rimwe ry'inzego z'igihugu iravuga ku bijanye n'uko Arengiyome Bunyoni yoba yahunze igihugu. Kugeza ijwi rya Amerika itangaza iyi nkuru nta tangazo na rimwe ry'inzego z'igihugu riravuga ku bijanye n'uko Arengiyome Bunyoni yoba yahunze igihugu. Gusa amasoko yo mu bushikiranganji bw'umutekano yari yemereye ijwi rya Amerika kuri uyu wa mbere ko kuva akuwe akagabanirizwa abajejwe umutekano atari acitwaza abajejwe umutekano bari ku rugo iwe iyo asohotse imuhira. Ijwi rya Amerika ryifuje kumenya ico ubutegetsi buvuga kuri iyi nkuru. Desire Nduwimana avugira igipolisi c'u Burundi atubwiye ko ari mw'ikonji ry'akazi ataco yoshikiriza. Gatoni Rosine umuvugizi w'umukuru w'igihugu ari nawe iperereza rikukira ibiro vyiwe telefone yahamagara ariko ntiyitavye. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe umutekano Pierre Nkurikiye we twasanze amaze iminsi mu butumwa bw'akazi hanze y'igihugu.
Amakuru y'uko Generali Bunyoni yoba yahunze Uburundi aje inyuma y'amezi 8 n'iminsi mikeyi yari amaze akombowe mu mabanga y'ubushikiranganji bwa mbere bw'u Burundi. Guhunga kwiwe bivuzwe mu gihe hari intwazangabo yari ikomeye mu by'umutekano iri mu minwe y'igendereza. Uwo ni Koloneli Desire Uwamahoro yahora atwara igisata cy'igipolisi kijejwe kurwanya imigumuko. Iyindi ntwazangabo yari yafashwe irumvirizwa imbere yo kurekurwa ni Alfred Innocent Musirimu. Iyi ntwazangabo Musirimu kugera kuri uyu wa mbere yaramuswa igisata c'iperereza ryo hanze y'igihugu. Yasubirijwe na Koloneli Pierre Karaveri Nzisabira yahora ari umunyamabanga ntayegayezwa w'inama nkuru y'igihugu y'umutekano. Musirimu yahora ajejwe igendereza ryo hagati mu gihugu. Kuvanwa muri ayo mabanga yiwe ntibyamenyekanye bitewe n'uko ubu inyandiko zigena abakuru mu rwego rw'iperereza zigirwa ibanga cane. Nibyaramuka bibaye impamo Generale Bunyoni azoba abaye umushikiranganji wa mbere ahunze Uburundi kuva bwitwa izina. Azoba kandi abaye umutegetsi wa mbere wo ku rwego rwo hejuru ahunze intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye bimanye ingoma mu mpera z'ukwa gatandatu ko mu mwaka wa 2020 inyuma y'urupfu giturumbuka rwa nyakwigendera Pierre Nkurunziza bombi bita sokuru w'Abarundi. Amakuru ya nyuma ava mu masoko yegereye uwo mujenerali yabwiye Ijwi rya Amerika ko yamaze kuva mu gihugu yerekeza muri Tanzania, intara ya Rutana, aho ababyeyi biwe bamuka, ihana imbibi n'ico gihugu ca Tanzania. Niyo ntara amasoko yacu avuga ko yaciyemwo, kuko ari akarere azi neza cane kandi afise n'abamuyobora mu nzego z'umutekano. Amasoko y'Ijwi rya Amerika yemeza ko umugambi wo gufata Bunyoni wafatiwe mu ntara ya Cibitoke. Ayo masoko yagize ati inama yo kumufata yari yakoreshejwe mu Cibitoki, mu nyuma arabimenya. Ntawuzi wamenye ibanga uwo ari we. Niko amwe mu masoko yegereye umugambwe CNDD-FDD n'ibiro by'umukuru w'igihugu yiganiriye Ijwi rya Amerika. Bamwe mu begereye Generale Bunyoni baganiriye n'Ijwi rya Amerika ariko batifuje ko amazina n'amajwi yabo atangazwa. Bavuze ko yari kuba yaratawe muri yombi kuva agikurwa umugabo. Leta itinya igitsure ca Tanzania. Abahaye ano makuru abamenyeshamakuru b'Ijwi rya Amerika batandukanye bakurikiranye ino dosiye bashimangiye ko Tanzania yoba yaragabishije Uburundi ko ishobora kubafatira ibihano birimwo kubwima umuhora wo kuzana ibitoro hamwe bwohirahira bugafunga Bunyoni. Umwanya bacu mbere yuko dusozerera ano makuru hari byinshi turiko turabategurira bijanye nuko Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cacu c'u Burundi yaba yahunze igihugu, aho yaba ari ndetse n'ababa bamufashije guhunga igihugu. Ni byinshi bitandukanye bamwe bariko baravuga, ndetse hari n'ibyo Evariste Ndayishimiye yamaze gutangaza. Byose muraza kubikurikira mu makuru yacu ari buze inyuma. Ico wowe usabwa nta kindi uretse gupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Banywanyi bacu ibihe byiza nibyo ndabipfurije.